igihugu cacu caciye mu magume, caciye mu makuba, ugwaruka gubunge ntabwo ntavyo bazi, ako twaciye mu ngwano, hanyuma turaja mu bukene, hanyuma cyane cyane ubukene bw'akazi, ugwaruka rugoze amashuri ntiruronka akazi. Rero buriya abantu bazi ngo akazi gatangwa na leta ntabwo itanga akazi. Yego leta yashaka guha akazi abarimu, abaganga, abajije z'amakungu. Yego cyane, nkuko nari natanguye ndabivuga, genda umwe mu bo umugambi novuga canke ikigo mukorera mwashinze cyafashije bituma mva ku ntambwe imwe yo gushinga urugero rwa studio photo, hama ndaja kuri chaîne de télévision ari irabaho, hama yongera mbere yemerwa n'ikigo kijejwe kugenzura ibinyamakuru mu gihugu. Iyo muraba intambwe mwari mwifuje gushikana ko gwaruka mubona mukije bakunzi bakombizi TV, imbonesha kure yanyu ariyo yacu isoko ry'amakuru ajanye no kwishingira akazi. Nkuko mubibona rero no munsi twatewe iteka ryo kugendera ikigo BBN aho gisanzwe kirangurira imirimo muri komine ya Muramvya. Aha turi kwishami kuko ikigo nyamukuru kiri mu gisagara ca Bujumbura. Niteka idasanzwe kuba tugiye kuganira n'urongoye icyo kigo, yatwemereye ko tumuganiriza kuri kahise k'icyo kigo aho kigejeje ibikorwa nawo cashigikiye. Aha nkaba no bibutsa ko cashigikiye na Kumbizi TV mu ntango jewe nkiba ku ishure kugira ntangure umurimo wanje wo gufata amasanamu gushika naho dushitse uno munsi bagiye batuba hafi mu nyigisho zitandukanye, bano dutoza ni byiyumviro, no kuvuga abakozi babo. Rero uno munsi tukaba tugira aho twigejeje, twarashinze entreprise igakora igakomera, tukaba twizera ko no muri kazoza izobandanya nayo nyene iramura abandi. Muti none byagenze gute? Iyo BBN ikora iki? Byose ni muri kino kiganiro tugira tuganire na nyakubahwa umuyobozi aza kwivuga, kuko twebwe uwo twubaha ntumuvuga mu izina, wenyine araza kwivuga. Ndabasabe rero kubataragira subscribe ku chaîne yacu ya YouTube mubigire, abataragira subscribe kuri chaîne yacu ya Facebook mubigire, gutyo aho muherereye ubutumwa tuzoba ducishije ko ako kanya nyene bubashikira aho muherereye mu mpande z'isi, mwaba muri Afrika, mwaba muri Amerika, mwaba muri Asia, mwaba muri Europe, mwaba muri Oceania, hose Kumbizi TV murashobora kuzoza muradukurikirana. Murakoze rero, nizere ko turi kumwe kuva ku munota wa mbere gushaka ku munota wa nyuma, gutyo nawe kugira ngo umuntu ashobore kubaka ikintu abantu aragira abagenzi cyangwa akagira agakenera amakuru azomufasha kubaka ca kintu. Nibyo navuze yuko BBN yashigikiye, hariho nabandi bagiye barashigikira, bagenda baraterera impanuro. Mugabo ku ntambwe ya mbere baragize uruhara cyane mu kunyugurura amaso. Nawe nsinkeka niwumviza kino kiganiro ntugende tugurutse amaso, wigire n'inama y'icyo ugiye uri gukora, kuko natwe ubu ntabwo dufise ibyo dukora, turiko turafata neza ibijyanye n'iby'ubwishingizi bw'akazi. Merci. Anje nitwa Ndumwami Petro Karaveri, ni jewe ndongoye ku ikigo BBN ku rwego rw'igihugu. BBN n'abatacumva ni bita BBN uvuga Burundi Business Incubator, no kuvuga ikigo gishigikira ugwaruka kurya inkoko ibundikira amagi ikayaserura ikayaherekeza ikagimiswe ikayishikana ku rugero rwiza. BBN nico ijejwe, ariko samagi ibundikira amashira hamwe duhereye ku ufise icyiyumviro, hanyuma nyacyumviro cikidandazwa ashobora gushora ku isoko akakironderera abakiriya. Nico uwo muntu turamwakira, tukamwumviriza, tukamushigikira, tukamuronderera, tukamwereka umwongo huma n'udahuma, hanyuma agashikaho nawe nyene acuka, kuko nta mwana adacuka, aracuka nawe nyine ahubwo kugeza naho ashikira abandi.
rero BBN yatanguye ngira ngo nocishura hakimyaka 15 mu ntumbero yago ico kigo nitwe twabaye abambere bakora bene ako kazi, ariko ubu hariho n'abandi benshi washaka amashiramwe ari kwashika nka 40 agira iki agerageza gushikirana natwe twarafashije bamwe ngo batangure kugira ngo ntitwebwe twenyene dukora ako kazi. Rero aho tugeze no munsi turi benshi kandi turi kugivi. Yego mudukundire nyakubahwa mwotubwira icyimbuye cyo gutanguza ico kigo iyo cavuye. Urakoze cyane. Mwibuke igihugu cacu cyaciye mu magume, cyaciye mu makuba, ugwaruka gubunga ntabwo bantavyo bazi, ago twaciye mu ngwano, hanyuma turaja mu bukene, hanyuma cyane cyane ubukene bw'akazi, ugwaruka rugoza amashuri ntiruronka akazi. Rero buriya abantu bazi ngo akazi gatangwa na leta ntabwo itanga akazi. Yego leta yashaka guha akazi abarimu, abaganga, abajije, abasoda, abapolisi, ako ntirenzaho. Umva nta bantu bose bokorera bokora leta n'umukoresha nk'abandi, ariko bakoresha benshi mu bindi bihugu babara abantu bikorera utwabo bafise iki, bafise amashirahamwe. Amashirahamwe agakenera abakozi. Dufate naho buri restaurant nta kuntu uba nyene restaurant udafise abaserveur, nta kuntu uba ufise akabare udafise umukontable. Rero twashanguye ngo ari kibazo cy'uwawe, twabona yuko ubushomeri nukuri bwabaye ndanse. Twifuza yuko amashirahamwe yoboneka ari menshi kugira ngo atange akazi kenshi kandi nanyene yunganire leta mu gutanga amakori. Nta handi amakori ava atari mu mashirahamwe yabikorera utwabo. Nabo bumva leta ihemba abakozi bayo, yubaka amabarabara n'ibitarugwa, ihemba abasirikari cyangwa abapolisi, ari uko yaronse amakori n'amatagisi yarishwe nande n'aya mashirahamwe kandi kenshi mato. Ico gihe twabitangura ubuhazi kacu twana yuko nyamashirahamwe ari make adatera imbere, usanga niyatanguye atarama, usanga rero nta kuntu yotanga akazi nange natunguka. Niho rero umugambi wacu twavuze dutanga inyigisho z'amashirahamwe kugira ngo akazi kagwire, umwimbu ugwire, amakori agwire, hama igihugu gitera imbere. Yego murabona ko ikigo mwamaze kugishiraho, mbega byaraborohiye mu ntango kugira ngo gishobore gutangura gukora? Urakoze cyane. Mu ntango ntibyari koroha iyo taronka abadushikirana twebwe. Buriya BBN yahawe uburyo ni ngoma y'Ubuholande, niyo yatanze uburyo butari bukene by'ukuri kugira dushinga imizi. Ariko rero niyo nubwo buryo ntibwari gukwira iyo utaronka n'indi shirahamwe y'Abanyamerika USAID yadutije aho dukorera tukahamara iminsi mikeyi, ubu ntitugikorerayo. Ariko kandi iyo utaronka ayandi mashirahamwe afise inyungu kugira ngo iterambere ry'abikoro twabo rishoboke, aho mvuga amashambure de commerce, aho mvuga amabanki, banki na Interbank, aho mvuga n'andi mu microfinance n'ama université y'abikoro twabo, Université Lumière na Hope Africa, Espoir d'Afrique. Abo bose nibo shingiro ya BBN, nibo badushikiye badufashe mu mugongo, nibo abadushikira muri mu gutera imbere. Twe turabakozi ariko dukorera abo bandi bose wumva bahuriye kuki, bahuriye ko bagira bati washaka harimo n'ama assurance. Uwo nk'akarorero nka assurance igiye keneye yuko amashiramwe aba menshi, ubwo yari menshi n'ama assurance acaronka abakiriya. Urumva rero twenyene twarashigikiye mu gutangura, ariko ubu turageza aho twigenga. Yego muragiye ku kivi, ugwaruka mwatanguye kubigisha no kwiteza imbere, mwahereye he ubu mugezeye? Urakoze cyane. Iyo ngira ibiharuro hafi nabikwereka mugo ndaguha akarorero. Twebwe urabona tugitangura byari natwe urumva birakenerwa yuko dushika ku kivi. Urumva nta kuntu ubujumbura kwa Muyinga ngo uje mu Kayanza uje Ngozi atamiduga ukoresheje. Iyo miduga rero ubwo buryo tubuhabwa ahanini
n'ayandi mashirahamwe yisununuye. Dufate akaroro keza notanga ni ikigo mpuzamakungu, ikiga mpuzamakungu FIDA ni ikigega giteza imbere ugwaruka mu burimyi. Mu mwaka wa 2013 nimba ntihenze twararonse wa mahigwe yuko bagira bati nyabona kumwego mufise ubuhinga, genda mugende Ingozi, mugende Ibubanza, munyuma baratubwira ngo tuje n'ahandi Cibitoke, Gitega, Muramvya n'ahandi, baratubwira bati Karuzi, Kayanza, baratubwira ati genda mu rundo rwaruka mufashe muturabe ko agwaruka rushika ubuzi bushika 200 nizo badusavye 200. Genda mu bikore ngubu buryo ngibungama ngiye imodokari ngizi abigisha nuko urubona n'ugwaruka yuje kwiga rukenera kwiyunguruza, rukenera kugaburirwa. Ivyo byose ubwo buryo twabuhabwa nico giga mpuzamakungu FIDA baciye mu mugambi bita Prodefi ico gihe. Hanyuma bashaka akantu gisata cerekeye guteza imbere ugwaruka hagati mu gihugu. Ubwo buryo rero twaronse, ariko nabugena karorero arone n'ibindi bigo n'ibindi mashirahamwe yadufashije, PNUD, Vertunga Hilfe y'Abadagi n'abandi, eka ni European ubu turakorana. Rero ubwo buryo buduhaye ico gihe ngarutse kuri FIDA, batubwira ati genda murondere ugwaruka mugageze nk'ibihumbi 20. Cyo twase ku 18 n'amajana 450 n'umumenga n'ibyo twashoboye gukora. Ariko abo bantu n'ukuri novuga nti ukuntu bishimishije ico gihe rero ndabisubiyemo neza. Kigeye mpuzamakungu FIDA carabonye yuko ivyo bintu twakoze Ingozi, ba Pacifique, bande n'abandi musino bavuga ngaha ni benshi mu misata itandukanye barashizemo no gusudira n'abakorera ibi bintu by'ama audio visuel ntaco batashizemmo. Bagira ati ufite ikiyumviro ubona ko cyo kwiteza imbere gikore ntangorane. Rero basanze no kuri gobuzi bwabaye bwinshi kandi burama nuka basangaho. Iyo rero umugambi ukoze ukaronka uburyo, hanyuma ivyo ukoze basanga birarama byararamye kurusha kuri ubu nkibarabara warakoze basanga yarasambutse, ariko usanze wa wundi wafasha nawe kwafasha abandi biraryoshe biranezera cyane. Naho mvuga nti naco gituma kwanza novuga mbabare mvuye mvuze Giswahili, naco gituma nani mashirahamwe yandi yaciyaza za MD za Buja Hub bararonka n'abandi nayo Bank Mondiale n'abandi bavuga bati bya bindi birashoboka ahubwo ni navyiza, reka ahubwo nazo tubikore. Nuko ari imigambi y'ubu ya Passage ya Prete benshi bariko bagira bati natwe tubikore kandi bayishimisha, kuko mu tugitangura twagira tuti tutokora twenyene, reka duhamagara abandi bose baze babikore, kuko uraje gwarakora bikeneye mu mihingo yose y'igihugu. Yego twarakoze ibyo dushoboye nabandi gukora mugabe impinga cyari ndende nitwogarika ngaho, ahubwo tuhamagara abandi bose baza no buryo ugwaruka no kuri utera imbere niryo tembere rirama ko ndayibona jewe. Mbega hari uburyo bwihariye bundi hampande y'ibikorwa biba byategekanijwe n'ama ONG mushobora gufashamwo ugwaruka? Birashika urakoze icyo kibazo, ni byiza cyane. Turafise icyo twita shika, uno mugambi witwa shika no kuvuga nyaruka utangure hamushiki yoja. Ivyo navyo turafise imyaka tukatangura kwanza muri 11 turahamagara ugwaruka rudashikiwe n'imigambi ariko rwifuza kutwitura bwo ruzana ivyumvire bitandukanye. Kera ayo mu migambi batubwiye batigenda nk'Imuyinga canke Ingozi, baratubwira neza atigenda muri abagore canke abagabo muri n'ubworozi canke mu gukingira ibidukikije. Ivyo urumva niyo migambi bakubwira ivyo dukora tugakurikira ivyo nyene. Mugabo muri shika hazo wari wese afise icyumviro kirashe gitomoye. Ejo bundi haje umwana w'umukobwa avuga ati jewe ndavye ibibiraya biri ngaha mu Burundi vyimbuka, reka ndondere ubuhinga
bugirika guhingura ivyo biraya dukuremwo ama chips umva nk'uyo aje wenyene icumviro ciwe ntaje mu mugambi kandi yarabikoze kandi no kurameze neza ubakora neza arateye imbere bure kandi siba ku mwaka turonka nk'abantu 200 harabashaka 15 hagati ya 15 na 200 ku mwaka abo rero nukuri nabo nyine mwikoraba ba Eloge ba Delphin ni benshi bari ku kivi kandi bashimishije turumva rero si ngombwa haza umugambi kanaka niyo nawo ushaka kuvuga uti ndade cyumvira iki niki mu buhinga dufate gukunika amafaranga canke ni vyinshi ugasanga haje twita innovation ngira ngo nugerageza kugisigura mu kirundi kuko nizo dukorerako innovation na kanoveruzanye ni kintu gishashuzanye kandi umvuze gishasha si ngombwa kivuye mu ijuru gishasha urashobora kuba kivanya ahandi aho kibonye ugasanga nta kihari cyangwa ukavuga uti nk'iyo nkubwiye vy'ama chips si kintu uvuga ngo nta namwe kiri kwisi mugabo mubundi bwa rugambere iyo rero kizanye tukabona yuko giye gutanga agaciro ku bintu byasanzwe bikora mu gihugu turakwakira twakira bose rero twakira bazanye iyo innovation muri shika niho mbona no tanga karorero baza baraciye mu migambi iro nk'uburyo bwa leta canke mbwa mashanga mpuzamakungu yego cyane nkuko nari natanguye ndabivuga genda umwe mubo umugambi novuga canke ikigomwa mukorera mwashinze cyafashije bituma mva ku ntambwe imwe yo gushinga urugero rwa studio photo hama ndaja kuri chaîne de télévision ari irabaho hama yongera mbere yemerwa n'ikigo kijejwe kugenzura ibinyamakuru mu gihugu iyo muraba intambwe mwari mwifuje gushikana ko gwaruka mubona mugeje igihe mbanda gukeze ku ntambwe ugeze ko urakarero keza uraduhesha ishema mbaye baraho nukuri urakarorero ku bandi nubandanye gutyo ubandanye utera imbere rero aho dushikanye aho tugeze ntamwe tugeze ko nabwo ko imyaka 15 uwo mwaka birashimishije mugabo nakubwiye nti intambwe cyari ndende none gaye muvuga ngo ubukene bwaheze mu gihugu uvuga ngo nta bushomeri bukiriho uvuga ngo leta yaratunze nta mahera ikeneye oya sivyo ntiharagera mugabo turavye nukuri ingene umukuru w'igihugu aduhimiriza abwira ati vana mako mu mpuzo ni mwikorero vyanyu ni muzerinze ni intumbero yatubwiye ati 2040 tuzoba turi igihugu cifashe je ndabona yuko bishoboka mu gihe we wese atarindira ataguma muhira ngo nta kazi mfise avuga ati ahubwo mbega jewe nokora iki kugira ngo ni hakazi jewe nyene hama ndagahe n'abandi kandi rero ntugaha abandi kubera biryoshe ugaha abandi kubera yuko ubikeneye kuko nkawe wigishira mu gihe wawe ku Busy TV ntiwokora wenyene uhakazi abantu ukeneye rero nakubwiye ntibirashimishije biraryoshe mbonye yuko nani mashirahamwe yaje akadusanga ukive gakora n'indi migambi ya leta canke izana uburyo gushikira leta bariko baja muri entrepreneuria ndakivuge nuko citwa mu gifaransa mu kirundi navuga abikorera utwabo kwishingira imirimo abo vraiment nta yindi nzira y'iterambere ishoboka nibaza umuntu azokuzanira ifi uzoyijya mu munsi nyene ariko takwigishije kuroba ntuzoshobora ngo witeze imbere nico mu mugani w'abashinwa mega rero nukuri intambwe navuze irashimishije ni vyiza turi ku kivi urugivi Bosco urugivi Eloge urugivi Jean Pacifique Ingozi ni benshi ariko nukuri honyene twifuze yuko muzobandanya kandi mugabira karore keza abandi hama abandi bari nyuma nabo nibaze no kuri tuba zaturire ko ugomenye dufise
yego murafise niko koko murafise ubumenyi butuma abandi baburahura bukagira aho bubashikanye. Reka tugaruke rero nyezina kugwaruka kuko imbonesha kure yacu ikurikiranwa n'abakiri bato igakurikiranwa n'abavyeyi mbere n'abigiye imbere. Rero uwigiye imbere acira umugani uri nyuma yiwe iyo yerekeza. Mbega mwebwe nk'abantu mumaze igihe kitari gito mufise aho muriko murashikana ugwaruka mubwira iki ibihumbi biri mu mashuri biteze kuzoronka uburyo bubabeshaho muri kazoza? Urakoze. Nimba ari ikintu n'ukuri no kwishimira mu byo twakoze muri imyaka 15 iheze, nuko tubona neza yuko ugwaruka ruri ku mashuri rwahinduye ivyiyumviro. Ubu umuntu ariko ariga ntiyiga ngo nzoza kuba musitanteri, cyangwa nzoza kuba buramatari, cyangwa nzoza kuba umujije cyangwa umusirikare. Ego birashoboka nta uvyanse, mugabo sivyo birimwo amafaranga, sivyo bitungesha abantu. Baramaze kubona yuko iyo ukora utwawe nubwo ukorora inkoko ukayorora, mugabo ku buhinga bwa kijambere nubwo worima itomati ukapfa kuba waronse isoko, birakutungisha kurusha kwiri gutonze ku ahantu kazi ka leta umuntu agukoresha akagucura bufuni na buhoro. Rero mvuga ndi ko twabakanguriye bakaba bazi neza ko ubu ari byo terambere rirama mu kwishingira ukuru vyawe nivyo biryosha n'ukuri. Bikunaniye yego n'amashiramwe yakenera abakozi nabivuze, ariko rero biryosha iyo wenyene ufise abukoresha, ufise abo ushira ibidandazwa amashiramwe yandi. Rero uko twamaze kubakangurira mukaba mugeze kuvyumvira no kuvyifuza, ni muze rero tubahe ubumenyi, kuko nguja mu ishambo utazi gaca inkoni utazi. Nukuri iyo uje abahinga bakakwereka inaribonye zikagufasha, abo twita ba mentor, abo nukuri uzotera imbere neza, usigire ishira hamwe. Reka ndakigaruka kandi acongereko muri iki gihugu Bosco genda ndamaze Mr. Mike muza 50 40 70 80 abantu benshi iyo biza amashuri bacaza kurondera akazi muri leta, kanatsinda leta nayo yari bakeneye. Ariko ubu n'abatanguye ico gihe bakayo abo ibintu binaniye muri leta ico gihe cyari birukanywe, baca birondera bakadandaza isima iki, ugasanga ego barabishobora bagomba cyangwa ntibabishobore. Mugabo iyo abantu nk'abo iyo abantu babikoze hama bakaza mu zabukuru canke bagasaza, nuko ivyo bintu vyabo iyo shirahamwe nta shirahamwe ryasigara. Ariko ishirahamwe iyo warikoze ukatunganya neza, ari hoteli, ari hinguriro, ari ni Kombizi TV yawe, uzosigira umwana cyangwa uyigurisha, ariko waramaze warareteje imbere, warashinze imizi ritunganijwe neza, nukuri ntirihombe. Muvyo twigisha ni nyine wunguka, ni nyine udahomba. Igihe ushiramo ryawe waritanguye neza ukarishira ahantu heza, urisigira umwana wawe, urigurisha. Kurya worora inka imaze gukura ukayigurisha cyangwa ibyaye ukayigurisha nibisanzwe. Mugabo nukuri nikambira ugwaruka nsubiremwo shimangira ico cyumviro, ni muze ubu noneho ni muri na mwenyene. Hariho ni Afrika yose isoko, si Burundi gusa. Isoko ni mu karere ka East Africa, isoko ni Afrika yose. Ufise ikintu naho ugira piripiri nukuri canke iyi tomati, so tomati eka n'ibindi byinshi ngaha mu Burundi tugakira. Noneho biranaryoshe igihugu cacu gifise isi ya kanovera. Sinzi ko mwese mubizi gwaruka rwo Burundi, sinzi ko mubizi. Umunyamahanga aje ngaha akumva ngaha, ivoka yo ngaha, itunda ryo ngaha, ntahana zo risanga. Rero tugize Imana ikaba yaraduhizagiye ikaduha isi ya kanovera n'umuyaga mwiza n'amazi menshi, nta gituma
tudateza imbere uburimyi bwacu, hanyuma amahinguriro, hanyuma rero n'ingenzi zize kutugendera. Yego murakoze cyane igihe mwihangane sidabambira bose dukeneye nta kibazo mwanya ni gwawe. Yego geneye ko ndategura kino kiganiro nagereranije ukwishingira akazi nk'umuntu ariko arubaka inzu akagira abantu bamuterera amatafari umwe akazana ya ubundi akazana ayandi. Turahejeje kuvuga kugwaruka uruhara rwago kugira ngo bizokunde bumve naho bariko bariga amashuri ko hariho urundi ruhara bafise kugira ngo batanguze imigambi yabo. Ego amashirahamwe yabo. Amashirahamwe yabo. Ego nashaka tuvuge mbega uruhara rw'abavyeyi muri urwo rugendo hampande yo kubashira ku mashuri ngo buruhe kugira ngo umwana kure naho aba yahejeje amashuri yumve ko niyaja mu byo kwishingira akazi umuvyeyi azomutaho. Abavyeyi nta nkeka mfise yuko batabatahura, ahubwo ni bategure hakiri kare, kubera ishirahamwe si ikintu utangura ngo ucushira ngaho ni nk'inka utayiragiye ngo igondeke ahari ubwatsi bwiza ntiyotera imbere. Ishirahamwe rero ni nk'umwana uvyara ukamwama hafi, ukabanza ukamwoza ukamwama hafi, ntumutererane umuyaya wenyene. Umuyaya nk'umukozi nakubwiye ashobora kugufasha, mugabo ishirahamwe risaba ko umuntu aritunganya abafise indero rungu, indero kavukire. Uwo muntu rero ntabesha, uwo muntu ntanyanganya, uwo muntu akosha abakozi biwe neza, uwo muntu arihangana. Ivyo rero izo n'indero ziva hehe kuziko zitangwa n'abavyeyi. Bavyeyi mufise abana nimba mwifuza yuko ari abana bazotinga bashinga amashirahamwe, bahiyondera runtu kivyeyi kuziko kugira ngo aribo nabo bazogira iki bashinga amashirahamwe, kuko ishirahamwe haraba ikugira abakozi rero ntubaturubika abakozi n'ubafata kushatse murakorana. Izo ndero nayo uyivana kuziko rero imbere uretse yuko abavyeyi bohimiriza bakabashigikira ni by'uburyo. Ego cyane ari itongo umuhe arime, ari izu akeneye nimuyifise mufasha kumutanguza, kanasinda uburyo bwo gutangura ishirahamwe kenshi buva haziko, buva wobwo wirondereye cyangwa abavyeyi bawe cyangwa inshuti zawe, munye mukazoza kurondera gukorana na banki kuri ubu. Ariko nuzokorana na banki n'umuntu abesha, nuzokorana na banki n'umuntu anyanganya, uzokorana canke ngo uhamagara abandi bazana imitahe. Ivyo kenshi ntitubizi ngaha mu Burundi, mugabo ahandi nivyo bituma amashirahamwe avuka. Uragira ikiyumviro ugatunganya nyashirahamwe ryawe, mugabo uburyo bwo gutera imbere harabuva ku bandi bantu twita abanyamitahe cyangwa abayimbitisere mu gifaransa. Rero kugira ngo imbitisere aze akugana avuga ati we twokorana, nuko abona yuko uri umuntu umwizigigwa. Ivyo navyo biba vyavuye ku bavyeyi. Nkuko nabivuze kugira ngo inyubako ishobore kuduga nuko haba hariho abagiye baraterera, gutyo umuntu akagira forme y'ikintu ashikako. Yego turahejeje kuvuga kugwaruka, turahejeje no kuvuga ku bavyeyi, kuko ico gihe nafatiye ngereranyo nagereranije nirabiye ko ukuntu mwebwe mwaje mukadushigikira, abavyeyi bacu nabo bakadushigikira, n'abandi n'abajejwe intwaro bakadushigikira. Mbega mubona iyi ntumbero igihugu coco gifise yo gushigikira ugwaruka nk'abahinga mu mazigiye mukorana n'ugwaruka igendwa izobikimarira igihugu? Jewe twarakoreye byantangaje kandi birangyohera. Twaragiye mu Ruyigi hari za 21 menga turonse uburyo bw'ikigega mpuzamakungu PNUD. Twe kuntu dukora uretse inyigisho turonse ugwaruka, uretse ngene twama hafi ukatwitura tukakwereka umwongo umwe n'udahuma, turafise abantu dukorana twita abamantoro, abahetsi, abo witwa abavyeyi. Abo nucanezere nuko iyo ubwiye umuntu uti wewe rero dufate usanzwe ufise atelier y'iki y'ugushona cyangwa y'ikubaza cyangwa gusudira,
ubwiye murundi uti ngo wewe rero reka ndagufashe dufashanye mugabo umpere ubumenyi ujya mwana ujya gwaruka kugira ngo nabazovemwo icavuyemo nukuri twanezerewe ngene babakira neza bakadusaba uburyo buke bwo kubashigikira mugabo nukuri umutima kivyeyi umutima wo gushigikira abandi nawe ubonye mu Barundi ivyo birashimishije ni ikintu kitaboneka hose ariko nukuri mu Burundi iyo umuntu afise ubumenyi hari ico yakoze ari naribonye aremera akagushigikira mugaye ngora nahuga hire ni nyagwaruka utazi ngene babitura ngo bagende kubashikira babahanuze kandi babumvirize ivyo bije rero mbona nti umutima kivyeyi nturi muntu uze gusa mu bavyeyi b'amaraso buri mu bavyeyi binararibonye nukuri ivyo birashimishije kandi nuko dukora ego kubijanye n'intumbero igihugu gifise mubona ugwaruka nashatse gushimikira cyane kugwaruka namwebwe mu maze igihe muriko murarugendera nateza n'imbere igihugu rero kirafise intumbero yo gushigikira ugwaruka ariko kandi iyo umuntu afise intumbero ntabura n'ibimuca intege ubona koko intumbero igihugu gifise yo gushigikira ugwaruka ari yabagendwa koko kuko dufate uri umuvyeyi ufise uburyo mu rugo uburyo burafise aho bugera na leta mvyeyi irafise uburyo bufise aho bugera uri umuvyeyi rero ufise abana ukagira abana bamwe batoyi abandi bakuze ukagira n'abatama ko barimo bose iyo ushaka yuko gutera imbere uburyo bushira hehe mu gwaruka kubera yuko ari bafise inguvu kandi ari kubera ari bashika kure wovuga uti akira mwana ndabona ubu mu gihugu navyo no kubintu twabivuga uravye nk'abana abavye barunka abana mu bindi bihugu za Dubai cyangwa za Buraya bavuga ati akira mwana agenda ikanakira twe tukiri batoyi abavye babwiye ati badushira mu ishuri ko bagira bati uzobaruka nawe uduteze imbere umuryango rero nta handi uburyo bwoja atari mu gwaruka kubera nibwo dufise inguvu ubumenyi ubukerebutsi bw'ugugira iki bw'ukubaka iki gihugu kubaka igihugu n'usukundi rero bashire ku kivi ubereke mbega yemwe ndavuga ni ishirahamwe ni kiniyezine y'amafaranga ubwo amafaranga ntandi we yakura uyashira harya nyene mu ishirahamwe rifise ico rikorera rima cyane gahingura niyo mafaranga ava rero novuga nti ubwo buryo leta ifise buke ubwo buryo ironka mu mashamwe mpuzamakungu niboshire mu gwaruka niho intumbero yo guteza imbere igihugu ishoboka yego reka rero se nuwerekeza kurangiza murakoreye ikigo BBN umwanya utari muto kandi nuvuga ko no mu badikangutse yego amari abo mukorana benshi mwagiye muratubwira yego murafise ikicaro ibujumbura cyamaho yego no munsi ngahe murambya murahakorera igihe ku kindi ariko biragaragara ko ugwaruka ruri hagati mu gihugu ni rwishi cyane kandi ruba rukeneye ibigo nk'ibi by'iwanyu yego murategekanya kuhaguma no kwagura akarere yego cyane kugira ngo muze muronke benshi babitura urakoze cyane navugiye nti siniko byumvise twe twatanguye turishira mu bwa mbere rimwe BBN ndibuka neza yuko twavuga tuti ako kazi ko gushikira ugwaruka mu gihugu cyose ntitugashaba turi umwe turi bene yonyene twarafashije izindi shirahamwe hari za Forge za MD za CRIF ni nyinshi twagira duti ni mutangure namwe mudukorere mu ngata birashimije kubera yuko nk'ubu hari amashirahamwe amashirahamwe mashika 8 ari mu gihugu cyose izo kandi ariko akorana na Proder nabwo BBN iri muramvya n'ingozi bisobanura yuko abandi barahandi rero ntara zitatu njasha novuga muri Bujumbura Gitega na Butanyerera
oya ni hose na burunga bariyo nabuhumuza bariyo nukuri ubu ni twese ubu igihugu tugishikira ariko n'ubu nyene turacari bake wagomba nonabwira yuko turiko twarangana turiko turashigikirwa gaturonka ubumenyi bukwiye bwo gushikira ugwaruka aho ruri hose nukuri novuga nti ego nico ikibazo uvuze kintu kiza cyane tuko turondera icicaro camaho ahimuramvya Ingozi tugiye hamwe nabo bandi kuko umwe nazi yoshora wenyene rero ndakwijeje yuko dushobora gushikira abatari bake ego si bose mugabo abatari bake birashoboka kuko nitube twenyene turashigikiwe na twebwe n'ibigo bitari bike notangura nkuri Enabel igihugu c'ababirigi kigo kiradufasha kugira ngo dushikire mu gihugu hose rero mbona umengo nta uvuga ngo ariko ndavuze nti mu mwanya tutaraja mucankuzo mu Ruyigi mu Camazi ahantu hose ibukemba umuntu gwaruka aho uri hose ntuvuge ngo jene baranshikira ahubwo nawe nyaruka urondere twege BBN n'ivyo bindi bigo bindi ko na Proder n'indi migambi ego si Proder gusa nababwiye passage hari nyinshi n'ukuri ziko zirakorana no gwaruka ariko namwe nimuze muturondere